Mwaramutse iyo somye amakomenti canke iyo mvugana n'abantu bamwe bamwe mu gihugu cy'u Burundi ndatangara cyane ukuntu abantu bashobora gushigikira n'inguvu nyinshi bakayigwanira bakayidefanda leta y'u Burundi je mbona umenga irabahohotera irabacinyiza uomwe nta kintu ibamariye. Jewe nagiye mbona amareta amari ikintu abantu dufashe amareta yose yo hanze aho bita muri West Occident canke Burayi, Amerika, Canada, Australia n'ahandi. Bo kumbere Amerika si cyane ariko ivyo bihugu navuze usanga leta yitayeho abanyagihugu haba mu buvuzi, haba mu ndero, haba mu kwigenga, mu kuha abantu ntibahohote ntibabuze ijambo. Mugabo nubwo ivyo vyose bihari ugasanga abantu kibazo yuko bidodomba, kandi widodomvye nta muntu agutera ivyatsi aravuga ati bon kumbure urafise impamvu wowe widodomvye n'ugenda utabona kumwe wowe urashoboye urafise uburenganzira bwo kugira ico ubivuzeko. Dufashe nk'akarorero kamwe kari simple ubona nkaha buri muntu wese akwije imyaka 35 dufate ko yavukiye hano mugabo n'abatwe tutavukiye hano hariho imyaka uyihamaze uri muri iki gihugu, waba warakoze waba utakoze baraguha ico no geno kita pension abandi ashobora kucita irindi zina kuko yatayindi insiguro mfise baraguha amafaranga yo mu busaza. Mu vyo kuri ntahagije uravye ubuzima abantu babayeho, mugabo benshi abakuriye hano baba bafise yandi babitse kumbure baraheje kwishura inzu, kumbure urashobora gukora part time birerekuriwe kuko umukora akazi kuko umva nta muntu akwirukana mu kazi naho bayaguha, nabo ufise akazi full time barayaguha nubwo ubukora nta n'abashikiranganje bayaronka abashikiranganje bashaje, ariko n'umuntu yakuze adakora barayamuha ayo mafaranga buri muntu arayaronka. Bo weshya ko abana biga ku buntu, abana bavuga ku buntu, abakuze ugiye mu bitaro uvugwa ku buntu, ibintu nk'ivyo, ariko still navuze abantu bararekuriwe kwidodomba, abantu bararekuriwe kuja mu ibarabara, abantu bararekuriwe bono umuri Amerika umenga ariko ko imyiyamamaza ikomeye cyane kwiyamiriza Trump. Muga Amerika nuko ko imeze nk'idifera nabwo social ikomeye, muga twe social irakomeye. Ngaca ndaba rero i Burundi abanyeshuri baraheza ntibaronka akazi kandi ntibaronke unemployment benefit kubera ngaha uhejeje utaronka akazi leta biraguha duke tukubeshaho. I Burundi abasaza utakoreye leta canke kumbure ajya amashika komakomeye yegereye leta nta pension aronka, nta n'urutete rumwe aronka muri leta. Bo mugabo nakubwiye ko ngaha bayaronka, n'abakoreye leta umushahara pension baha umva ntikwiye. Urumva i Burundi abantu kwivuza numuzi wibuye kubona no mu docteur nk'ubu James nvuga no mu docteur uno munsi ndaratora no mu docteur pana munese pana muganga umuforma docteur ari bien formé. Bo aba specialiste baragoye kubona kubera ari bakeyi ku isi yose, mugabo sinogeranya no Burundi still, kandi urumva nk'abo jenshi bakubana no mu specialiste ku buntu atakintu ndishe. Bo Uburundi abantu barivuza bakananigwa nukure kugwa bakagumayo kubera babuze yo bishura. Uburundi ugiye mu vy'umutekano umupolisi ntumuvugana ijambo, ahantu hose uja hari umusirikare hari umupolisi bakubuza iki bakuza kiriya tonda hajya tonda hariya. Ngaha nta muntu numwe kudogoya, nta polisi gukora ko bakora ivyabo uzi ko atacaha wakoze nta wundi muntu akwigenza ko, nta mucamanza abantu bibwa mu makoti. Je sindigera munyoza kugura muri kote gukora yiki utari umunyavyaha utari umuntu uri mu bizezi komakomeye uja muri kote gukora iki ibintu byo kwamane ko baraburana mugasho. Je nta muntu nzi yagiye mugasho kuva na shikana mu myaka 15 n'imyaka 10 nabaze muri South Africa imyaka 25 nta muntu ndumva ngo naka waruzi yagiye mugasho. Mugabo mu Burundi baza naka yagiye mugasho, naka yagiye mugasho, naka yagiye iyi moto yaramugonze.
nabyo vy'ugongwa n'amamoto vy'ukuje n'amamoto n'amabarabara abatakozwe n'amategeko abatubahirizwa kandi leta ntiyubahirize. Donc ndi kuvuga ko i Burundi ibintu biragwaye vyose, abantu gusonza, kubura amazi, kubura amatara. Ino habuze amatara umunsi wose, abantu ntiwobakira. Leta nyirayo yatanze imihoho. Ino basanze umwana ari munsi imyaka 12 yaraye kwibarabara. Ico gihe umushikiranganje w'imibano canke sociale yocarara atanze imihoho uwo munsi nyene. Umunsi bokwibesha hagira umwana arakwibarabara, abajunasi bagenda bagafotora ati uyu mwana yaraye twamusanze yari mwibarabara. Mvuze umwana umuntu wese atakwica imyaka 18 wanashaka ndayiduze hejuru. Ico gihe ndi sur neza na neza ministre de l'action sociale yora aratanze imihoho bye bye. Ntabwo nubwo yataye ikosa giwe bwa ati bo quelque part ukuntu nko dukora hariho ahantu vyaducitse. Uyu mwana kugira ngo araye kwibarabara ni ikintu catunaniye kumenya imbere yuko umwana ari muri iyo situation ya vulnerabilité. Iki gihe igenda tanze imihoho akaze kananiye. Mugabo urabi Burundi abana bari mwibarabara s'il vous plaît. Iyo leta woja kuyidefanda gute? Wovuga uti bo no tubigenze gute, ntahandi dufise tuja, ntaki dufise twokora, ntangu dufise zo kuyi. Mugabo kuvuga ngo leta ngwisumbe izindi zose ngo ntukadukomeko, ntukaduvuge nabi, nibi. I don't understand. I wouldn't defend umuntu leta y'ikigaba nkiyo. Naje vuga ngo leta mvyeyi, nta leta mvyeyi ni leta njanye, leta mvyeyi ni hohotera abantu, leta mvyeyi iragabura abantu. Wowe ugira umuvyeyi atakugaburira akamareka bahohotera mu nzu. Ko je nagize no kuvuga bavuga ngo vy'ikivyeyi navuga papa wewe. Jewe mfise papa ari w'ikigaba akazaraza muhira adukubita kwita mama, abana bajya ibinuma canke abakubita imisuru, sinzi ikintu insusa, ikintu bakwita abana kibaba cyane isusa n'ibisuru. C'est pas ntatugaburire, atugwaye ntatuvuze. Chewe papa no mwihakana ndakakubesha kandi mbona ko yarabishoboye. Dufate ko yifatiye akagendo akazaje Nairobi agenda Kenya garuka agenda gura ibiyeri azana ibivinyanywa wenyene natwe tatuguriye n'ibiharage. Uwo mupapa je no mwihakana sino ganda taratamba ngo vise umupapa w'igihangange. No numvise abantu bamuvuze bavuga nti ya none nta kundi ni papa sindibura nkundi papa. Ijo kompa ubivuze uko nta kindi gihugu dufise mu Burundi mugabo kukigwanira barakugwanira ko mutera guhaguruka ukaje imbere ngo leta yacu, umuntu wacu, umugabo wacu, general wacu, igihugu cyacu. Dude. Yari hubwira ko n'ibihugu nk'ibi ibikomakoma usanga abantu bidodomba, nta muntu abasimbira ku izosi ngo uridodomba igihugu cyacu kubera iki haba hari ibintu bibuze. Umwaka uheze ndi muri Singapore nariko ndajana n'umu taxi, umuntu ari mu taxi, umutaximan ndamazana vyifashe gute, nawe yabwira yidodomba ati bo ubuzima siga buzimvye, ubu kugura inzu nk'umuntu w'umujene biragoye, ibisumwa vyaradubuye, amabe yaraduze. Kumva ko ariko yidodomba ubwo washe abufise kandi ari igihugu kimeze neza. Ndagwa nk'akarero hari ibintu bita ngo ni GDP per capita, no kuvuga nk'amafaranga afite ko umunyagihugu aronka ku mwaka. Mu Burundi ni nk'ijana munsi y'amajana 200, muri Singapore ni 90,000 kibihugu vyo hejuru ya nka za Luxembourg, aho abanyagihugu bayeho neza afite amafaranga menshi. Mugabo ukumva naho nyine abantu baguma bafise umuntu afise ico grievances ukwidodomba arakwe kwidodomba nta muntu amufyonda mu kanigo ngo ziba ngo bivuga nibiki ngo navyuzi. Ibwo bujuje bwa Rundi twabuvanye hehe aho ushikira leta ibahohotera. Ari no mpamvu idahindura ko mubona muri ko murabavyinira uhindura gute. Nico je kintangaza cyo no sepa mumbwire secret je personnel nk'u Burundi bwongora kugira ngo ndonke ico ndavuga ko kizima. Amatara yacitse, amazi yagiye, abantu bagwaye kwashi, abagwaye batajoro ngo bivuza, abanyeshuri bashomereye. Jenza famille bafise abantu 5-6 muri famille, atanu umwe afise akazi konse kandi bose bafise ama licence n'ama master, kandi ntumva ntibaronka na pension unemployment benefit yo kuya chômage ntayo. None nyo famille ikibaho gute cyangwa amafaranga barishyira mu vy'amashuri bose babizaga ayo ma privé wumva ayo sumva bayatangiye iki. I don't know, sinzi ikintu mu defend Burundi je murantunga myo mumva ndabuvuze mba ndiko ndakompara n'ibihugu bizima. Ucyo kompara n'ibihugu bizima naho nyene kandi kitabuza ko tugira ico tubikemyemwo, tutagira ico tutabura ico tubikemamwo. Ivyo nibisanzwe. Voilà nico ndavuga nibure ku defend Burundi uzumbwira impamvu uri kuragwana hasi hejuru ku gihugu kitagufashe neza.